umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buriye bavuze rero Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Mu kiganiro na BBC President Evariste Ndayishimiye aratanga umuco ku ngabo Uburundi bwarungitse muri Kongo kubivuga ko bukorana n'umuhari FDLR no ku mubano mubi urangwa hagati y'u Rwanda n'Uburundi. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buriye. Uburundi ega ntihagiye Uburundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia mugabo twari twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rurabagiriza neza rutari imunwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda. Ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi. Nivyo bariko baragira ndahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi. Umushikiragaci kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama abahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Uburundi nabi bavuze rero Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi nico gituma je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi ndushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo.